ubwo abanyamurenge buhuriye hehe apotre n'ubwoko bw'abatutsi turashaka dusiguriye neza iyo bavuze umunyamurenge w'umututsi abavuze iki ubwa mbere hoho abanyamurenge baraducanga abanyamurenge bamwe bavuga bati twe ntiturabatutsi turabanyamurenge turabakongomani urabyumva abana nabo bati turabanyamurenge b'abatutsi abandi babaza ati none ko bene wanyu bavuga ko ari abatutsi mwe mu vyankira iki ati yo ni ikarata y'u Rwanda yo kwitwa umunyamurenge w'u Rwanda rugomba kutwita abatutsi kubera umukino bariko barakinira hejuru y'abatutsi ari n'umusenyeri mperutse kubona akorera i Rwanda mugabo w'umunyamurenge yemeje yuko abanyamurenge ari abanyarwanda yego kuri navuze video yavuga aho reka yego ditera amakimbirane hagati yamwe mwese turi abanyarwanda cyangwa turi abanyamurenge cyangwa turi abatutsi sakibaza mfashe gucishura barangiza bagasiraho n'ubwoko bwawe ndi umunyarwanda biranditse ngo banyarwanda muzabaze abanyamurenge bose babatijwe mbere inyuma y'iyo myaka bose banditse ko ari abanyarwanda kandi ni ukuri ku byerekeye mu minembwe ibyo uri kuravuga ntibyumvikana kuko igitigiri kinini cy'abanyamurenge ntikiri mu minembwe icyo tuzi ahubwo mu minembwe niho hari ingabo z'inyeshamba nubwo bamwe bazita ngo ni nyamihana ko zinyegeje mu mazu y'abantu nyeshamba ni iri mu ishyamba rero umuntu yagiye akajya kwinyegeza mu bikwembe bya nyina canke inagukuru no mu makoti maremare y'abatama hariya babise ngo ni nyamihana nibo bavyisosije ukabona abana bakuriye muri ayo mavuta batanguye kubesha ku mugaragaro umuntu akavuga ikintu ejo mu gitondo wacu no munsi kubera amacandya agahindura yego Azarias Ruberwa na Moise Nyarugabo n'abandi ntavuze bakibasumba n'abandi igihe duhe nababwiye naberetse ibiringo bitandukanye bagiye bagireza u Rwanda ko ari go rugiye ko ari ko rurabamara hariya umwase wabo ariko arabamara uno musi ntaho uvuga u Rwanda ahubwo bavuga ati urukiza rwacu mutabazi wacu n'u Rwanda yama ishimwe baho u Burundi ubwo ati mwarakoze kudutabara twari tugiye guhona u Rwanda biciye muri Rede Tabara FNL yanza bampema n'abamayima yazaya kutumba n'abandi mwaraje mu badikura uno munsi bwa Burundi bwaje gutabara nibo bwabaye ubwabateye ubaruzi yuko bari muri kampanye yo kubwira abanyamurenge bose ko kezira kuvuga ko Rede Tabara yabishe bya Rede Tabara bireke kubera bazi inkomboko yayo kandi bazi yuko Rede Tabara ubuye yicanze natwigwaneho yicanga naye mu 23 busa basanga bari ko barakiza wa wundi badashaka yuko ari wabakize yego batere ikintu cya Rede Tabara hora abanyamurenge je mbabazwa n'ikintu kimwe pe nimba hari umuntu yabakoreye ikintu kibi n'umuntu yabageze mu macakubiri yabagiriye nabi cyane Apotre hari hamaze imisi biri mu Burundi hari inama ihuza abaserukira ugwaruka bo mu biyaga binini kugira ngo bigi bijanye n'amahoro n'ubutungane mu bihugu vyabo ariko ugwaruka rw'u Rwanda ni gwitavye wibaza ko amahoro atabara ababo ni giki wo bivugako nkuko mwe bivuga kare umugenza we Scovia yatanguye kumva impamvu Burundi buri muri Kongo ariko akavuga impungenge z'uko M23 natwigwaneho umwanya n'umwanya bashobora kubasanga Uvira amaFARDC na Wazalendo bakirukira mu Burundi ndetse n'ingabo zacu koko uwo mugambo urashoboka ga Apotre bamwe barugabo birirwa barasemerera ngaha baje abantu bose bikwa ngo n'ingabo ziri ku Rwanda hariye mu nta nibaza ko atakweze kuba gusigaye aho bageze sibyo kuri uyu mugabo w'umunyamurenge Sebakiyana umwe mugabo w'umunyamurenge n'uza mutaze ngo ni muniga ntama yego Sebakiyana umufata gute n'umuntu ameze gute ari mu banyamurenge batahuye ukuri ari mu banyamurenge kandi bavugwa yuko bazi kuvuga ukuri batitaye ku ngaruka zabyo hari abantu bamwe batemenya nawe n'ivyumviro bitandukanye ushikiriza ubaza ko ari kubera iki mu gihe hari uruhande rw'abantu benshi bafashwa n'ivyo mushikiriza ndetse no gutuma hari bamwe mu banyamurenge bamenya ukuri n'amateka yabo hama kandi bikaba uhwidegenza none hari umuntu yahuza n'abantu kuri byose oba nta bantu uzi bamaze kwandika ibirego bazorega Imana ku munsi w'Imana
kandi bakabura icyo bamwagaze mugatemo kumubesha bati nubwo agora byiza mugabo biyononera inyungu zacu yiga ari ukuri guhungabanya imigambi y'abantu canke guhungabanya inyungu z'abantu ico gihe rero mwene abantu muzohuza kandi kizokubwira ko ciza je nkunda bagwiza ibitutsi bagutuka mugabo nta numwe akubeshuza. Welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza mu rusumiriwe canke muramutse bivanye na mperero. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda gwikaze always uri kwazukana uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Kongo Iburaya ndetse mu guvu y'abarabu ndavuga amansi na bi Saudi bari Dubai Canada Australia mu Swiss n'ahandi hose mage mwese ndabaha ikaze. Uyu umunsi udasanzwe kandi atogira muri go kwakira umutumire adasanzwe musanze w'umuzi musanze w'umukunda numwe mu bakozi b'Imana international bavuga ijambo ry'Imana hamari kumva benshi iby'ubuzima busanzwe ndetse n'ingene bukwitwara mu gakiza ni apotre Isidore Mbayahaga turabaha ikaze kugira kandi amakuru make nameza cyane namwebwe naje n'amahoro nta musonga kumwe wansiga niko usanzwe biraboneka yuko amagara ameze neza cyane oya nibyo ibanga ni irihe ga apotre kugira ngo komeze kugumana amagara meza cyane ubuntu bw'Imana aya ni mabanga ari nta buhinga ga aya ntabwo kubaho k'umuntu si uburenganzira iyo biburanaga wavuye ngo nategeza kubaho yego n'ubuntu bw'Imana we ntiwaje n'imodoka yego nta hantu horenganya hari bitaro yego haya mu bitaro nta bantu bari bavunaguritse yego bamuretse amaguru mu kirere cyane bo ntibari mu modoka none we byagenze gute n'ubuntu bw'Imana pe wakotse yego n'ubuntu bw'Imana twese Imana bayatugiriye atubwe turi hano onya amatokiri hano onya ariko kandi n'abantu bose bagira amahirwe yo kuba bakino kiganiro ubuntu Imana yabagiriye rero twibuka gushima Imana hari abantu bagirirwa neza ariko ntibaheze bihe gushima yego bakita abahinga ariko muri ico gihe naco kesho turabe barangiza nabi iyo umuntu mu buzima bwiwe akuyemo uruhara rw'Imana agasigara abona ko byose ari uruhara rwiwe ufate ko ari nk'amashuri canke amafaranga canke ko ari umuntu avuka mu muryango ukomeye uzoza urandabira amaherezo yawe aba mabi koko umuntu rero kwicisha ntaco ushobora kuba Imana itakugize kandi ico uronka itakiguhaye nico gituma abantu bose rero atawukwiye gusuzugura mugenzi we kuko uri kurasuzugura ejo hiwe Imana yahagize ibanga ujyaho ubutunzi buraye siho buzinduka. Ni byiza yuko umuntu wese amenya igihe ciwe nimba ari mu gihe cy'umugisha akamenya ko ari ubuntu bw'Imana uwo mugisha agasaba Imana ubwenge ingene witwaramwo kuba atarawuronka kuko nta numwe yo kwibaza ko ari umuhererezi w'Imana wowe uhezaga uwo munsi menya ko hari urundi rutonde rurerure rw'abantu Imana itegura kuzohezagira ejo na hirya y'ejo we wakuyemwo uwawe ariko umugisha w'abandi barashawurindiriye ibyo byo gufasha guca bugufi ukamenya ko aho uri hari abandi hano ukamenya yuko aho uri atasudire bagushizeko ushobora kuzohava hakajya uwundi ibyo bihe byiza ntugire ngo birangiriye kuri wewe aya nico gituma Bibiliya canke abakozi b'Imana benshi bavuga ngo niba uri mu bihe by'amahigwe isengesho ryawe uritumbereza mu mihana y'abarira wow eko uri mukozi w'Imana apotre Isidore nibaza ko benshi cyane bakunda ubutumwa uvuga benshi bakunda n'ingene utababaza cyane ahubwo worohereza umuntu bwaho kugira ngo ashobore gutahura ubutumwa uvuga cyane ntibubabaza abantu kuko none mu gihe abantu benshi bahunga bamwe bababaza cyane mu vuga butumwa bo ubwa mbere hoho ubutumwa bwiza Bibiliya yavuze muri Yesaya 61 yokwa yavuze ngo mpwemu w'Imana ari kuri jewe kugira mpumuriza abababaye sibyo ndemeshe abari mu ngorane hanyuma kandi abakomeretsa ndabasomoza amavuta uvuga butumwa ntushobora kubabaza abantu ubutumwa bwiza n'ubuzana ibyizigiro imitima icitse intege ubutumwa bwiza nubukosora umuntu bukamukatisha bumukura mu nzira mbi bumuzana muri nziza kubera ubutumwa bwiza n'imburi zibizoshikira umuntu
ni byiza yuko abantu aho gukomerekera mu nzu y'Imana akwiye kuhakirira ibikomere byinshi by'abantu baveho rero kenshi bahura n'abavugishwa b'ibinyoma abandi bagahura n'abantu bifitiye imigambi yo kurondera ubutunzi mu mashengero ugasanga rimwe na rimwe abantu hari abakorera Imana mugabo atamuhamagara wo gukorera Imana bafise atamuhamagara wo gutunganiriza abantu bafise atamuhamagara wo gutera intege abantu bafise ahubwo ari nk'amabutike buguruye kugira ngo baronderemo amafaranga rero benshi mu kuyarondera hari abafatira kuri cyo bita ubube spirituel kudatahura kw'abantu iby'indoramana bagaca bazana ubuvugishwa bw'ibinyoma burimwo n'iterabwoba kugira ngo umuntu n'utwo afise batumukamuremwo noneho asigara uko wasiganye ibyizigiro by'amasezerano babesha ko ari ay'Imana kandi ari bihumbwa atakirimwe kuko ntiyavuye ku Mana kenshi bakaba banayibesheye iyo uwo muntu hageze ahantu hagera akamenya ukuri aca akomereka kumbe uwo nari nzi ko ari karanyobora anjana mu Mana amfasha gusenga yabaye umuntu ahubwo kuza kunkorera ikibi nk'ikingana gutya aho tuvuze n'abasambanywa bagaterwa amada rimwe na rimwe bakabatuma no kuyakorora rimwe na rimwe kandi bakabatera n'ubwo bati ukazogira icyo uvuga tuzokwica mugabo kuwa Mungu ukabona bambaye imisaraba bagiye mu isengero bakitwa abakozi b'Imana naho rero kenshi abantu bakomerekera mu nzu y'Imana kuko mwemu w'Imana mu by'ukuri ntasambura arunga mwemu w'Imana ntakomeretsa oya arasomora urabyumva ahantu uzosanga ubutumwa bwiza canke ubuvugishwa buteranya umugabo n'umugore bugateranya abantu n'abandi bukabwira abantu kwiyambura ibyabo byose ngo babihaye Imana bazamenye ko bariko baribwa kandi ibyo bintu byose bamenye ko bitavuye kuri mpemu yera Bibiliya ivuga ngo ubuvugishwa bw'ukuri cyangwa umuvugishwa w'ukuri uzobumenyeshwa nuko ibyo yavugishijwe bishitse iyo bidashitse manyanga ntake yego nuko Apotre Isidore Mbayahaga igihe cyose abahukuri amakandi ukuri n'ijambo ry'Imana rivuga kuzoduha kwidegemvya yes kuri mu ijambo ry'Imana ariho kandi dusumbira kujya muri Kongo aho kandi umaze igihe kirekire uriko uravuga ukuri amakandi bamwe bamaze kuronka ukwidegemvya ndetse no kumenya amateka yabo ubwo bw'abanyamurenge buhuriye hehe Apotre n'ubwoko bw'abatutsi turashaka dusiguriye neza iyo bavuze umunyamurenge w'umututsi abavuze iki ubwa mbere hoho abanyamurenge baraducanga rimwe na rimwe ibintu byabo biraducanga cyane kuko nubwo bimbajije nta muntu yomenya ubwoko bw'umuntu gusumba nyenebwo sibyo nta muntu yomenya no mu kirundi baravuga ngo imyenge y'inzu imenywa na nyendeyo rero muri bo kandi bize abantu bamwe bize abanyamurenge bafise ubwenge busobanutse icyo kiyo ntibacyumvikanako kandi wasanga babiharira bamwe bava mu ndimwe basangiye nyina mugabo ugasanga umuntu umwe musangiye nyoko mwonse ibere rimwe uwo munsi arahindukira kwisa umunyamahanga nshatse kuvuga iki rero abanyamurenge bamwe bavuga bati twe ntiturabatutsi turabanyamurenge turabakongomani urabyumva abana nabo bati turabanyamurenge b'abatutsi abandi babaza ati none ko bene wanyu bavuga ko ari abatutsi mwe mu byankiriki ati yo ni ikarata y'u Rwanda yo kwitwa umunyamurenge mu Rwanda rugomba kutwita abatutsi kubera umukino bariko barakinira hejuru y'abatutsi kugira ngo natwe tubikidana ngo igicuruzwa cyabo ejo baze wacu bavuga yuko baje kugwanirira umututsi na mwarijya bavuga yuko genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda abayikoze abasize bayikoze bamwe baciye bagenda Kongo no kuvuga bagiye kubandanya genocide y'abatutsi b'abanyarwanda bariyo nayo uzosanga rero bavuga ngo turabakongomani b'abanyarwanda ivyo biraba abarwandafone ivyo ntibibaho swatira umukongomani swatira umunyarwanda swatira umututsi swatira ikindi kintu
rero muri commentaire dusaba abanyamurenge bonyene bareke ko ducanga niba tubwira ubwoko bwabo n'ubuwe eske n'abanyagihugu b'u Rwanda canke n'abakongomani n'ukuri kuko biraducanga ugasanga uriyumvise none uyu ko ndamuza avukana naka mu ndimwe umwe abaye mututsi ubundi arabyanze yego Jesse ndiwe harahakanye pe uravyumva ndi umunyamurenge umukongomani umwe avuga ati jewe ndi umunyarwanda hari n'umusenyeri mperutse kubona akorera i Rwanda mugabo w'umunyamurenge yemeje yuko abanyamurenge ari abanyarwanda yego no kuri navuze video yavuga aho reka yego nimba yitwa ndega basha rero nkiyumvira abantu benshi muzi ko bakunda kumva amajambo ashikijwe n'abasenyeri yego sibyo uyu muntu kwabyemeje ko abanyamurenge bose ari abanyarwanda akavuga yuko no kwikarata y'ibatizimu yiwe yabatererijwe nimba ari ibaraka nimba ari hehe muri Kongo ko byanditse neza yuko ari umunyarwanda ati rero ntibibasubire kubatera isoni nimwemere yuko turi abanyarwanda ikibazo rero kigaruka niki nimba ari abanyarwanda aho ntiwumva ko bahaye intuzi imbaruso abakongomani bamwe n'ubundi babita abanyarwanda bavuga ati ubu rero ko muri abanyarwanda twirumvikanye tahi wanyu n'abanyamurenge bari mu Burundi nimba ari abanyarwanda mu gihugu iwabo urumva nta ntambara iriyo nibatahi wabo mugabo kumva abandi bati tu ibyo bintu avuze na macandi ngo zitera amakimbirane hagati yamwe wese turi abanyarwanda cyangwa turi abanyamurenge cyangwa turi abatutsi nta kibazo afashe gucishura hari n'umuntu wabindukiye nashubije arantuka sinamushubije naramize ndaceceka nibagiwe carte yanjye y'ibateme y'ibatisimu iyo ngivuga imba nayizanye hano ni ubuhamya bukomeye kandi ni original nabatijwe ku minsi 2 ukwezi kwa 2 55 ibaraka muri senkani senke ikarte yanje niko bandikaga bose abakristo bose n'abakatekumene obane bw'Gatolika mbaye mvuga bashiragaho izina ryawe ryabatisimu n'izina ryawe wavukiyeho ubwoko bwawe umuryango wahawe na so cyangwa se na nyogokuru cyangwa se n'ubundi muntu w'umuryango nyogosenge uwo we wese bagashyiraho amazina ya so na nyoko barangiza bagashyiraho n'ubwoko bwawe ndi umunyarwanda biranditse ngo banyarwanda muzabaze abanyamurenge bose babatijwe mbere inyuma y'iyo myaka bose banditse ko ari abanyarwanda kandi ni ukuri donc ndashaka kubavanamo complexe d'infériorité iyo ngejejaho usi musenye w'umunyamurenge ba musenyeri barabemera urumva reka dusabe rero bangarura na bakingungwa na bamanyota n'abaye abandi bahora baduha ukuri ku bintu by'iwabo batubwiza ukuri yego aho twabaniye hose tuzi ko ari abanyamurenge gusa kandi tuzi ko ari abanyekongo byakabaye kweri ari abanyarwanda naha rero nakubwira nti jewe byabo ku by'ubwoko no ku by'inkomoko birancanga baraducanze biraducanga rero nibarabe ubwo bavukana basangiye base nabaye na basekuru ibyo byose basangiye ubwoko nimba ari abanyarwanda n'abanyarwanda bose atawuvuyemo nimba ari abakongomani naho n'abakongomani bose atawuvuyemo ngo nuko yise umunyarwanda n'abanyamurenge nimba ari abanyamurenge n'abanyamurenge bose atawuvuyemo kuko baravukana
nta n'umwe w'umunyamurenge ngo abe n'umututsi mwene nyina atari umututsi. Ibi rero mwana wa mama yego ntabare muri komande cyangwa ubaze yego baduha umuco kuko kucerekeye ubwoko n'inkomoko n'iki yego rimwe na rimwe badushira muri confusion. yego yes badufashe abanyamurenge dukurikirana ndetse n'abandi bose kugira ngo barusheho kumenya kurumva ko ico bari yego kigira ingaruka zidasa. kuko urumva yuko senyera abivuze ko nimba barehora batretwa nk'abanyagihugu ba Kongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge uno munsi hakaba hari umusenyeri cyangwa abandi bantu bakomeye bize nk'abari abanyarugabo n'abandi bavuga ibyo bategetswe n'ikindi gihugu bemeza bati turi abanyarwanda ikarata irahinduka. yego apotre igisika cy'u Burundi cyasavye abaherereye za Minembwe kwitandukanya n'abansi ariko bamwe mu banyamurenge ntavyo bumva yiko bivuga bo bamwe mu banyamurenge ntibavyumva kubera babaye igikoresho cy'uwo mwase wabo nyene sivyo. Mu Minembwe icyo tuzi turi kiriyo abanyagihugu bariyo suko bumva ajya mu manifestation bakora yego barayategekwa kandi bashika kwiterabwoba ry'uko utabikora baramwica. Abantu bamaze kujamwo umutima w'ubunyamaswa bukumva yuko na mwene nyoko canke umuvyeyi wawe wumwica kubera mutasangiye iciyumviro kanaka, abantu baja mu bwoba bagakora ivyo bategetse kugira ngo bakize amagara. Ivyo ni bisanzwe. Ariko mu vy'ukuri kuvyerekeye mu Minembwe ibyo uri kuravuga ntivyumvikana kuko igitigiri kinini cy'abanyamurenge ntikiri mu Minembwe. Ico tuza ahubwo mu Minembwe niho hari ingabo z'inyeshamba nubwo bamwe bazita ngo ni nyamihana ko zinyegeje mu mazu y'abantu. Nyeshamba ni iri mu ishamba. Rero umuntu yagiye akajya kwinyegeza mu bikwembe bya nyina canke inagukuru no mu makoti maremare y'abatama hari babise ngo ni nyamihana nibo babyise sije. Urabyumva? Rero muri ico gihe hasigara umuntu yibaza none hariko ha manifestande nibari nizo nyamihana zaraniwe urugamba zibwa ziteka twihindura abasivile yego hanyuma canke dutuma abasivile twinyegeje ngo tuti mutagiye imbere ngo mutubere inkinzo turabica yego sivyo mukabuze yuko hariho prakera yo kuvuga ngo iyo bintu by'amagenocide bavuga byo nyabwoko bagize Burundi hayeze igihe turiko turabisemerera yuko banyene bagomba kwicira abantu bamara bakavyegeka ku Barundi ikaba imbarutso yo kuvuga ngo habayeho nyabwoko yego cyakabiri hobiho nyabwoko by'abanyamurenge mu Minembwe gute atamusekere mu Burundi numwe ari mu Minembwe ni bababonye yego kuvuga ngo ndasugaye ngiramfe abo bantu bavuga nta position twari mu bise ntuzeye General Gaspard baratuza ariko arabivuga nta musirikare gushika uno musi turiko turavuga bariko baravuga ivyo bintu yego nta basirikare Barundi bari mu Minembwe yego none iyo ndirimbo ico gitero cabaye kirekire kiriho kizarana sibyo aho abasirikare Barundi bari uhere mu za Ibogobogo za Rurambo za Gahororo aho hose za Mikarati uvira yose ugenda urabe sideki ahasigaye hose ukuyemo Minembwe na Mikenge hari utwo tuerema twigwaneho na RDF sibyo kuko harabuzwe yuko igihese Matama duzeyo yagiye aje n'ingabo ibihumbi 2 by'abanyarwanda nimba babaye asekre hakazi bigwa inzira ziravitaya abo baroberi yeske none hari umunyagihugu yagombye kuvuga ati jewe ndahunze abarundi bakavuga ati ntuhuga ahubwo ni babandi bavuze ati mugahunga tugasigara hatwenyene turaraswa kugira ntituraswe rero guma ico ni icyaha gihanwa n'amategeko mpuzamakungu iyo bayita crime de guerre kuko bugize la population innocente bukriye yawe ni icyaha rero ntibaje kuvuga ngo abarundi biragoye ibyo rero kuvuga ngo ico byo kuvuga ngo bagize manifestation ariko baragira manifestation za Amerika za Kenya hehe ibyo ntibikuraho kuri amakunga zangaze kuko ko abasirikare Barundi bari muri Kongo birazwe yego
inzira zabajyanyeyo zirazwi sibyo ibyo bariko barakora iyo Amerika birirwa bararuhisha makete ba Buruse n'abandi ibiza amasateliti yo hejuru yo nta makuru namwe batamenya barabizi hama ikigoye nacyo nukuruhira ubusa kuko ntibizofata ko ntawe uzovyemera na mwarijya abanyamurenge nkuko wari bivuze bamwe bakoma induru bati Burundi buratumaze aho baciye baca mu gitondo abandi banyamurenge bagaca bagenda bakavuga ati nyabuna dufashiriza abarundi bagira imbaraga zikwiye kuko niba dukingiye umutekano none ko aho baca ariho baca abandi nta biro na bimwe byo muri iyi si baje bonose bandikira hajyame kete rimwe abanyamurenge bamwe bajana ikete ryo kurega abandi bakajana ikete ryo kweza kandi bose baravukana barabeshuzanya mwini imvugo rero ibyoye biragoye ingene ejo mu gitondo haheze rimwe na rimwe umuntu acisha mwigisha abantu bamwe abantu b'abagabo bakuze bagira indimi zitandukanye mu kanwa bakuze ari abana b'abakozi b'Imana nimba ari abantu basenze cyane n'uno munsi je n'agakiza nakwereje kugira nemera agakiza ni munyamurenge yambwirije yambwiye ubutumwa bwiza ukabona abana bakuriye muri ayo mavuta batanguye kubesha ku mugaragaro umuntu akavuga ikintu ejo mu gitondo wacu no munsi kubera amacandya agahindura Azarias Ruberwa na Moise Nyarugabo n'abandi ntavuze bakibasumba n'abandi igihe nababwiye naberetse ibiringo bitandukanye bagiye bagiriza u Rwanda ko ariko rugiye ko ariko rurabamara hariya umwase wabo ariko arabamara uno munsi ntawe uvuga u Rwanda ahubwo bavuga ati urukiza rwacu mutabazi wacu n'u Rwanda yama ishimwe baho u Burundi ubwo ati mwarakoze kudutabara twari tugiye guhona u Rwanda biciye muri Rede Tabara FNL yanza bampema n'abamayima yazaya kutumba n'abandi mwaraje mu badukura uno munsi bwa Burundi bwaje gutabara nibo bwabaye ubwabateye cyumvira abantu bagavuga ati none kwibyo bavuze mbere bidafudika bimwe ri ku marezo social ama video ibindi biranditse biruzuye ngaho amakete banditse muri burya bo bati bariko baje gushiramo yandi ni bigende bisanga yayandi bari bihagira gutranja umucamanza nimba azoca urubanza data wanje azosoma azosoma yose ego none umuntu avuze indimi zibiri aba ari umunyakuri ikinyoma 2017 baremeza yuko Rede Tabara yahagurutse ivi Rwanda yahawe ibigwanisho yahawe formation ugasanga kuko ubwa mbere ntibagiye bashika bica u Rwanda bavuga ati genda tugomba ko bavayo barase mu bicara uko baza kuvayo bakagenda ku nzu ku muhana kanaka bati twagomba usohoke mu nzu ku murango bakaza twagomba usohoke utekere twawe ugende koridori gushikana Rwanda ngiyi genda kuko tugomba guturira inzu bakayiturira umuntu yanka guhonga ko baturi bagaca baturira inka izindi bakazica n'imirima yeze iri mu kigega bakabiturira kugira ngo bashobore kubura ingene ubuzima bubaho babajyane ku nguvu gushika i Rwanda twarabivuze yuko ikambi yuko bakira yubatswe ava yuko Rede Tabara ijayo bari bavyiteguriye ari umugambi wari umugambi ivyo ntawe barasubira bigaruka ko kenshi birahari byaravuzwe bikwiye uravyumva 2018 inyuma y'ubwo bwicanyi bwakozwe Rede Tabara hariya mu kambi y'ikibuye mu Rwanda maze byabaye impunzi zimwe zabonye ko zaguye mu mutego zavuze ati nta reka dutahe twe twisubirije iwacu babarashe ku murango abapolisi b'igihugu barabarasa insasu zica sur place hapfa abantu 200 abandi barakomereka biruka bahunga izo sasu abari barongoye ikambi y'impunzi ico gihe gushika no munsi kuva 2018 baracapfunze bari mu gasho ugacho bimwe rero ya peace mahoro nimba mahoro byose banyaruga abo bantu ntibavugira abo bantu yego ivyo ntibo bivuga ubu warutse yuko bari muri kampanye
yo kubwira abanyamurenge bose ko kizira kuvuga ko Leta Tabara yabishe bya Leta Tabara bireke kubera bazi inkomoko yayo kandi bazi yuko Leta Tabara ubuye yicanze natwigwaneho yicanga na M23 busa basanga bariko barakiza wa wundi badashaka yuko ari wabakize batire ikintu cya Leta Tabara hora reka ntuzokivuga ukivuze bakamukubita ku munwa ariko ukiyumvira uti none aba bantu bariye ubwaye ishano ryitwa gutya ni ikintu bigoye cyane urumva abanyamurenge bavuze ati rero benshi nabo babivuga ukunuku burya nakubwira umuntu agufatiye ku ngorane kandi ingorane we nyene yakreye biragoye bari abanyamurenge ubona benshi ubuye nta mikoro bafise kubera amabire Leta Tabara yabakoreye yakoreshejwe n'ubwo Rwanda nyene rwabo bavuga ko ariyo bakomoka sibyo kubera benshi barahunze nta nka bahunganye zarapfuye nta tongo bagira nta kintu na kimwe baraho basigaye batunzwe na diaspora iyo diaspora rero yose yagiye ikondanishiriza muri Mahoro Peace Association niyo intererano yabo yose yica Mahoro Peace Association nayo yinyegejwemo u Rwanda nibwo rwayikreye sivyo umuntu uzi ko akurihira inzu akakurungikira udufaranga tw'irasiyo uri mu gihugu c'amahanga c'ubuhungiro icyo gutumye gukora we ntugikora ka utagishaka kubera amagorwa urimo gusa agukangisha ati utavuze ibi udakoze iki cyo wibagira sinoso gufasha ikintu na kimwe usigara uri mpemuke ndamuke ugasigara rero kubera ubwoba bamwe bagacitamo guhora ngaba bazi ukuri ababona nabo ko atakundi byogenda kuko serumu bayifyonze ko avuga ati usubira kwirekura nuko wemeye ibyo nakubwiye bamwe bakabijamo mugabo wamwihererana muri babiri ukavuga uti yewe bijya bintu murimwo wewe ugihunga wahunze Burundi wapi wahunze ati Leta Tabara yatumaze yavuye igwara ko mutabivuga ati biragoye atukuri turakuza ariko rimwe na rimwe n'ibyo tunavuga byinshi tushikiriza niyo babitubwira ati we uwo bituna tuvugira ati bivuga nivyo nukuri 100% mugabo twebwe turirigote ku buryo tacho twovuga rero naho bigoye ugasanga biragoye mbere nagomba nsabe badukorere liste bayikora batubwire urutonde baruduhe rw'abanyamurenge bishwe n'u Rwanda ingene bangana ntibarushire kuko boca babona ngira uwabikoze babiduhe je babimpe inbox nzoyibatangariza baca batubwira na liste y'abanyamurenge bishwe n'abarundi ingene bangana batubwira baribo amazina n'imiryango bavamo naho bwicanyi bwabereye ndisuri ko batazoronka liste y'abanyamurenge bishwe n'abarundi mugabo y'u Rwanda izoba ndende rero kuri ico nibaza yuko ari uko twokigira mugabo si no kuri nuko nta genocide hari ajya maruru nibayareke barazi biriko birakogwa nimba kugwana nkuko nabonye kunda kuvuga ngo wa mugenzi wawe Scovia amaze iminsi bagira ibintu nk'ivya none aba bantu niyo yahindutse Leta Majoro y'u Rwanda ipanga urugamba ikerekana abapoze ngire nta bizogenda naho abantu bazohunga bacari byo urumva hari ibintu bikorwa kugira ngo abantu bagumize mihahamuka gusa abantu bagumize mu bwoba abantu baguma babaha ibyizigiro byo kuvuga tejo igihugu turagifata kandi mu bisanzwe cabananiye kuva kera ibyo rero biraza yuko uko bokora abanyamurenge je mbabazwa n'ikintu kimwe pe nimba hari umuntu yabakoreye ikintu kibi n'umuntu yabageze mu macakubiri yabagiriye nabi cyane kuko je nkimenya abanyamurenge bwa mbere bwari ubwoko ubona ko ari citegererezo bari abantu batabarana abantu bakundana abantu bazinanye kuburyo n'umutama ahuye n'umwana w'umusore nkawe fati yewe mwana uri ukwande
yapfa kumubwira ati naka uwo kwandi akamubwira n'inzu avamo kandi usanga babana bamugasanga bakora metero nk'amajana bari bazinanye mugabo uno munsi kubona bitana abanyamahanga kubonaho no mu masengero batubwiriyemo ubutumwa batwigishijemo gusirimba bavugishirizwamo bikaba uno munsi abapasitori babiri barashobora guhamukanya hari amacakuri mu mazu yabo aho umugore umwe bamwita ngo ni igifobagano umugabo akamwita akagana umuryango bakawucamo kabiri kubera inyungu z'umuntu canke z'igihugu kanaka z'umugwi w'abantu kanaka bikakunda hari igihe ngenda baraba nkumva nka shero dopura abantu uburozi umuntu yabo batamitse ninde kwera imana yubaho bagasura bakiro tuva nk'abanyamurenge koko bakicarana bakavugana bati ibi bintu byadushikiye n'ibiki twarataye akaranga tuvugana ibintu byacu turabe ingene bigenda sibyo bari abantu bazi gukemura ibibazo byabo atawundi muntu agiyemo bakagenda bakabiheza mugabo no munsi bijugunye mu maboko y'ikindi kintu y'uwundi muntu atagira impuhwe atarukunda bafitiye niwe abategeka nk'utumarionete bikagenda gutya ni ikintu je yari bigeze kugira ikintu narigeze kurongora ikambi y'impuhwe n'ababwiye aho naboneye yuko ari abantu bakomeye baze kugira ibibazo byabo twatonze mu gitondo n'abo twakorana abandi muri biro habarimo abapolisi abamuhayise za senera abantu bakora ibintu nyine bya humanité haza kutubwira bati hariho umwana w'umukobwa yari yafashwe ku ngufu kandi umuhungu yamufashe ku ngufu yamuraranye w'imyaka ingahe ati umwana w'imyaka 14 tuti iyo ni gifungo ci 25 ahubwo n'ibindi ni muto noneho tubwira polisi yari ahaye icunga umutekano tugenda rero abo bantu mubazane mu bafate umuhungu baramufashe bamujugunye mu gasho tubwira duhandiko ndagira ntuzo yampamagaye procureur arumike abantu bamukorere dossier nambo nabatama babiri amakoti maremba n'inkofero n'inkoni baraje inkoni bazegetse imbere y'ibiro kofero baraje ati niko mustante ati ubundi twagushaka kari ko neza ngo ndabakira ati rero hari umwana mwafunze si umwana n'umukriminel yari yafashe umwana w'umukobwa ku nguvu ahubwo aranamurara bagira mutora mukorere dossier atoyaye ati nubwo twahunze imico yacu turacyayifise bimeze gute ati uyu ni se w'umuhungu ujya mwafunze ati nanjye ndi se w'ujya mukobwa mukaba muje muzananye ati tuje kukubwira umwana mu muduhe turaje kubyihereza twebwe tuti ntibyokunda icyaha cyabaye icyaha noneho haza n'abandi bati nyabuna twebwe mutureke ibyo n'ibibazo by'iwacu tumenyereye ndamubwira nti ntibyokunda ahubwo atoya birakunda wewe nyine n'umukobwa ni uri kuvuga yuko barekura uwafunzwe iyo afashe ku ngufu umukobwa wawe ati turagenda ndabwira abandi batega hari ikibazo cyadutse reka tureke turabe ibyabo burya bagarutse batubwira bati umwanzuro twafashe nuko ujya musore n'ujya mukobwa bobana iyo umwana atoye ati umugore wanje tinamurongo yavuze 13 nyina wujye ubona wafunze ati ataho niko twabigajeje no turumvikana tuti tubareke ariko ico kintu cyambere ikintu gikomeye kubona umuntu yiga ko yakorewe ikibi azaye n'uwakimukoreye bakaza uvuga ngo tureke kwiyumvikanira uyu munsi kubera iki
abantu b'abagabo kweri bize bafise amashuri abandi b'inyankamugayo barongoye amashengero akomakomeye badashobora kwicara ngo bicare ayo mashakubiri ateye mu nzu y'abanyamurenge bayamare aho umuntu musangiye nyoka ahinduka akakwita umunyamahanga akakwita umwazi w'ubwoko musangiye ibyo ntubona ko iyo virisi kweri ariyo mbi gusumba nabo witwa ko bariko bahigisha inkoho canke umupanga ni ikintu kibi cane rero boraba kuko biragoye ego apotre hari hamaze imisi ibiri mu Burundi hari inama ihuza abaserukira ugwaruka bo mu biyaga binini kugira ngo bige ibijanye n'amahoro n'ubutungane mu bihugu vyabo ariko ugwaruka rw'u Rwanda ni gwitavye wibaza ko amahoro atabaraba bobo ni giki wo bivugako bon ubwa mbere hoho ni nyifata itabaye nziza sinzi ko byavanye nuko ariko sinzi ndabibaza kuko mu bisanzwe aho umubano twese twarabaye ahantu tubana n'abandi iyo abavyeyi bafitaniye ibibazo hari igihe abavyeyi babuze abana bati ntuzuye gukina n'umwana wo kwanaka ntuzuye kugendera kwanaka niba wasanga bariko banajya ntuzurye bo guhishana uravyumva mukirone bakavuga ati umwana w'imbeba zirugwanko rwa nyina urumva akabuzwa ibyishimo byo gukina n'abandi kubera nyina yankana na nyina wa naka ariko ubundi hoho bari bakwiye kuza kuko twebwe amanama beriya i Kigali atumirwamwe abarundi barajayo n'abakozi ba leta baragenda bamugenda baza bagira amanama amakonferanse amaseminere hariya bakagenda bagakora intuze kuko urumva ugwaruka rwose rw'ibiyaga binini rugiye rukiga rugahabwa izo nyigisho hagasigara rwa rundi rw'u Rwanda gusa ni ukuvuga na bya bindi bavuga ngo wasigaye inyuma hazogera igihe rero ukigirwa u Rwanda n'Uburundi rega ntibizokwankana imyaka n'imyaniko hazogera igihe izi ngorane zihera abantu bicaye ku meza bavuga bati turangize ibi bintu kugira ngo dutegure umubano mwiza wa generation ziri inyuma rero nkibaza yuko ari ico coba cyaratumye ko bataza baratumiwe yoba yabaye ingingo itari nziza ku bayobozi kuko yobaye cyari kuba n'ikintu ciza cerekana bazi ku Rwanda rwogo ruyifuza imigenderanire myiza na Burundi mugabo kumva yuko inama ibereye ngaho bavuga ati mwabana banyu ntimujeyo no gukonfirima umubano mubi ariko mu bisanzwe ni uruhombo rwabaye ku banyarwanda rero nibaza yuko icyoye boza barabiraba inyungu zifatiye ku mageneration ari inyuma ntizitakare kubera ikibazo kimwe canke ibira abantu batarumvikanako yego apotre ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo ziriko zikora akazi gakomeye cyane pe birashingwa n'abantu batandukanye ariko kandi ziri hari anya mu kurinda amahoro muri ico gihugu ariko kandi hakaba harimo no kurinda imipaka yacu mbega abarundi nibo babahungabanywa n'abazarendo ko wumva ruhande rumwe rumwe ngo babazarendo bakoza mabi bagize ibiki n'ibiki abarundi bahungana n'abazarendo he abasoda cyangwa abanyagihugu abasoda b'abarundi bivanye n'ingene wumva ngo babazarendo hari anya bakoze ubwica cyangwa bitwaye nabi oyaye muri ivyo nta abarundi urabazi nibaza yuko umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yabisiguye bikwiye n'abatabashaka hariya barazi ingene bameze bavugira kure kuko abarundi gushika uno munsi nta hantu namwe barigera batera turumva niyo barekuye urusasu rwo kwivuna uwo bateye mu yindi mvugo muribuka yuko izo ntare zasarambwe nyene niyo twigwaneho y'amadubu sibyo bavuga yuko baraye bafashe Goma na Bukavu imisi ibiri bahaye Burundi yuko ngo bavira mu nzira bazoba bahafashe haciye umwaka ngira ukwire kauna musi ugiye kumviriza ukarama borogo y'abanyarugabo uko bariko baraborogo no musi siko bavugana confidence cyage bikubita gatutse hagaze hatuma Scovia yabona agenda gutume gutubwire ati untuma kurinde no mu yindi mvugo ni nk'ukwisa bari kuvuga ati muraturaba twebwe urugamba rwatunaniye mugabo presence yanyu duteye ubwoba naho bagenda badondagura ngo Burundi buvizeyo ngo amabatayo ngo 10 n'ahe
ni twazishikubise hamukaza mu minsi mikeya ngo turabishe ngo abarundi bose turabatikije baragiye ukumva ejo bukeye indi video ngo mudukure ko abarundi ngo bagira baduhonereze rimwe turapfuye mukiyumvira rero biragoye ibyabo abarundi bariyo kubw'umubano imigenderanire canke amakonvansiyo bafitaniye na Kongo ntibwagiye bwinyegeje bugenda ku murango bwagiye gutabara mwe nk'uko bivuga kandi buriho kugira ngo bucungire umutekano w'abarundi kuko ku rubibe hatameze neza abarundi ntiboryama ntibosinzira kandi Kongo rero duhana imbibe zigoye hari imbibe za Rusizi za Tanganyika aho hantu hadacungere urumva ko basanga babizi yuko umwansi hari Kongo arahigira n'u Burundi niyo muri ico gihe urumva bojayo kubera kandi urabona yuko kuva bashitseyo hari igitinyiro giteye ubwoba ahantu bari side Kivu yose urabona ko basa nuko umenga bavuga bati aho unyoye hose honyora ku Murundi ngwaho rero ni byiza yuko ntibabeyo bagumeyo ahubwo tera bamwivune kubw'inyungu z'abene gihugu bagiye gutabara no kubw'inyungu zacu n'igihugu cy'u Burundi iyo batabayo uyu mutekano tugera tukabakabugwa afadika wowe wibaza ko tuwufise no uze wumvise ibyo bariko baravuga name numviriza akantu kavuga bene baskavuye n'abajya bahungu bari kumwe bavuga turabona urabona kuva kera baririmba ngo ikibuga cy'indege cyafashwe n'ibyifuzoka bavuga ati ubu rero intambara igeze Bujumbura ati ngwa urabyumva umugabo kumva ahandi bati wata amadrone aratumaza vuye Bujumbura nta nayo babonye no muzi rero rimwe na rimwe hari igihe bavuga ukuri bakavuga bati mu by'ukuri aha no mu Burundi kuhatera haratugoye haturariye gufata n'ahandi bace batera udutege babandi bariko baratoroka se ko barubizi kuko igisirikare cya M23 cya twigwandeho batoroka ijoro n'umurango ko rero naturu urugamba badutse mu ntego tuzoshobora kandi kiryoshe batorokera amaposition y'abarundi abarundi baza ko bababona bakabacira inzira bamara ko bafata bakavuga ati nta kibazo nuno munsi urumva presence y'ingabo z'abarundi muri Kongo iterera intererano ikomeye cyane mu by'umutekano w'akarere rero ni byiza yuko ahubwo bugumayo ahubwo bakagwiza vigilance kuko intambara ntirahera ntibahendwe n'amaborogo y'umwanzi kandi tuzi yuko bashigikiwe ndabwo bashigikiwe n'igihugu cy'abarungitse bashigikiwe n'abene gihugu bashigikiwe n'igihugu cy'abakiriye cyabatatse ibyo nibaza yuko nkuko bakunda kubivuga ni igisirikare gikoresha professionalism igisirikare kizi cyo cyajya ari discipline nta raporo nimwe yabone cyangwa shira mpuzamakungu rero avuga yuko hari umukobwa cyangwa umugore w'umunyakongomani yafashwe ku nguvu n'umusirikare w'umurundi nta butike barasahura nta muntu barafatira ko inkoje ngo bamwice bavuye ngo umunaka rero muri ico gihe nibaza yuko ahubwo nuko bahakira gahembwe muri Kongo intambara ikaba isigaye iri ku maradiyo gusa uko urabona ko y'amasaza atayihari barayitsinzwe vraiment nibashake bavyemere ni kubera iyo presence y'ingabo z'abarundi ni byiza yuko babayo nkuko mwe bivuga kare umugenza we Scovia yatanguye kumva impamvu Burundi buri muri Kongo ariko akavuga impungenge z'uko M23 natwigwaneho umwanya n'umwanya bashobora kubasanga Uvira amaFARDC na Wazalendo bakirukira mu Burundi ndetse n'ingabo zacu koko uwo mugambo urashoboka gapoto rero ko tuvyumva ntibari buvira gusa bari no hirya ya Uvira no hirya iyo twigwaneho bavuga biragoye aha nabone barabizi ko atawokoroka yitwa kwigwaneho ngo aje kurasa abarundi yemve tubiryana higoma yubitsinda umwaho biruhere bari harya nico gituma hariho n'abantu muri bo bahora bashikiye no musobaga ati niba tubwiza ukuri nibemere ko byabananiye cyangwa nimba bishoboka Marshal so yavuze ko kwabwa yego nakurikirana yaba ati kandi kibazo bagiye nico niba tubwiza ukuri nimba Uvira baraniye gufata nimba bitabananiye naho niba hafate byume byumye nyene ikibazo kive mu nzira urumva rero twe nta mpungenge duvuze rero ko ibyo byo kuvuga ngo tactique zizogenda uko ariko biye no
nuku sembe bita ngo iki biya basikobi yagira nugucanga ubwenge bw'abantu kuko iyo tactique nimbi hari ndiyo bibliye yo kuvuga ngo emvete bamwe zocaha twigwane hicicaha baci bakorokere bukavu donc bareko bateguza ingabo z'abarugira bipange neza bazibire n'amayira bozana namwe bijya sibyo wapi urashobora kubwira inzira uzokoresha uzoja gutera uwo musumira guteguza ati ejo nzoza aho kwiba intebe zo muri salon nizo nzotwara iyo usanga ujyanye mu cyumba oya usanga uhicaye kandi wamwiteguriye yego rero ni byiza yuko abantu bijya si ibintu mu gihe ushyira ko uriyumvira ati none yaba byavuzwe na generale muganga uriya atwara etamajoro iwawe ntabwo ibyo ntibivugwa intambara itegurwa mu mpisho rero kuvuga ngo bazocaha ni ibyifuzo ati wumva mfashe iki ugaca ufata kiriniki ugaca ubwira iki barahuzagiza ibintu ugaca ubwira ibi n'ibi bujumbura reka nabo ibyo bavuga n'abajya nyine bavuga baravumviriza bagatwenga bagati yaba bazayo tugowe rero ariko riyumvire yuko byo twafata bujumbura kuko ndakubwira iyi minembwe bariko baravuga basigaye bavuga yuko ari abarundi canke ababagosa ntabyo nzi nta minsi isigaye buramuka bavuga ati ntituvaho inzira ziguma zugaye nta minsi isigaye bajya abahungu ba Sematama bamwe barubwa birirwa barasemerera ngaha bajya abantu bose bikora ngo ni ingabo ziri kurwanira hariya mu nibaza ko atakweze kuba gusigaye aho bageze sibyo uravye ingene ingabo zabo zitoroka bukumviriza amagorwa bavuga ko bafite iyo bavuze ngo nta munyu nta sukari si ibyo bene igihugu oya ni ikibazo cyabo ejo rero bazovuga bati yeme Venetura wibereye igoma nimba ari yewe RDF uradusutse hako dupfa rero reka tumanika amadarapo yera utangaza amahoro ku barundi canke abafardesi twebwe batujana ahantu badushireho onizo dutoreho nimba arabitabira he bagende mugabo twebwe ubuzima bw'abandi bube sove ni byiza yuko abantu bomenya ko normalement je maze iminsi bivuga iriya ntambara yaraheze fini yaraheze kandi hari abantu bariko barapfa amaje kuko umwe batakamba ngo bariko barapfa amasukoyi bandi bavuga ngo barashe ibintu sibyo w'intambara ngo yabaye ngo twafasha sibyo na gato kanari officiel yabivuze n'iyi reka zose turazikunda mugabo hariho amakuru zizana tutemera amakuru zizana uba ukeneye verification ikwiye nuko iryo tangazo rishikirizwa n'ababijejwe urabyumva rero nibaza yuko uko biri intambara yaraheze hasigaye amajambo gusohoka barabe ko ibiganiro byohera hanyuma amahoro umunsi umwe azoboneka kuko uko biri kose intambara ntizokwamaho mugabo ikibabaje nuko abantu bazosigara basambaguritse nk'abanyamurenga usanga bafite ubunywenywe ari abantu b'imico itandukanye bazora abantu mu maso bavuga bati none nk'ubu ibyasambutse tubyubaka gute ubumwe bwacu bwasa tuzosura kuri imbere y'abantu tubabwire gute ko twasubiye ku bumwe n'ahandi hoho intambara igeze hariya abantu baje kuvuga ngo hariho nyabwoko rikorera koko rigakorwa n'umuntu ataca ariko arabaronda ahubwo yagiye kubatabara baja muri ubageze ngo mu bakongressmen nimba bakongre hariya muri za Amerika na hehe ejo ahubwo se n'umuntu ahaye ntuze liste y'ingene imyiyamamaza izogenda hariya urabyunyego biya byose bajya kugira barazi ibyo ari byo bajya bazungu barazi ibyo ari byo barazi n'uwo batumye barazi ukuri barakuze kuko hajya bari kuri tele nubwo batababona hajya bari kuri tele barabizi hari ibirego nabo bafize byo kuva kera donc urumva nikiya nicerekana giye kubwanje yuko intambara iri hafi kurangira mvugiye amasasu mugabe intambara y'imibano yo gusura kunga ubucuti kungwa
ikivukano hagati y'abantu n'abandi ni ikibazo kindi kizofata umwanya utari mutoya kandi y'amasasiyo barayitsinzwe nibabyemere byararangiye yego Apotre hari abantu bamwe batemenya nawe n'ivyumviro bitandukanye ushikiriza bibaza ko ari kubera iki mu gihe hari uruhande rw'abantu benshi bafashwa n'ivyo umushikiriza ndetse no gutuma hari bamwe mu Banyamulenge bamenya ukuri n'amateka yabo hama kandi bikabaho kwidegenza none hari umuntu yohuza n'abantu kuri byose obaho nta bantu uzi bamaze kwandika ibirego bazorega Imana ku munsi w'Imana hari Imana hari abantu biteguye kuburanya Imana kabisa hari umuntu woguma ngo ibyo avuga ngo yobihuza ko n'abantu bose bibaho none Yesu ntiyaje gukiza abantu abanyamadini ntibahagurukiye rimwe kandi bakabura icyo bamwagezemo bagatemo kumubesha bati nubwo agora byiza mugabo biyononera inyungu zacu yiga ari ukuri guhungabanya imigambi y'abantu canke guhungabanya inyungu z'abantu ico gihe rero mwene abantu muzohuza kandi kizokubwira ko ciza je nkunda bagwiza ibitutsi bagutuka umugabo nta numwe akubeshuza muri ico gihe ucumenya ko muri mu ruhande gukuri rero ibyo nta byo kuvuga ngo hari abo tudahuza bazokwamaho yego bazamaho tuze bige kuvuga ngo je nzovuga ikintu cemerwe na bose nibyo vuga ngo by'abanyamahanga nahi waca aha mu barundi bene wacu ntitubihuriza hariho abahoze mugabo bavuga bati urya muntu ibintu avuga biratubabaza iyo abihora ugasanga arimo bariho kwibaza yuko rero uvuga ngo uzovuga ngo bose mube ngo babihurijeko ni nk'umuzo kwiyumvira yuko uzoja muri dushe ukavayo ubuhama bwose bwakuvuyeko ntibibaho none kubera kuva muri dushe winyukuye umugabo waja kwihanagura ahantu hamwe ugasanga kuri Yesu imara twasigaye kuba wiyotse rero hariho abantu bazokwama bafise utuntu bagushirako bavuga ati oya nibyo avuga byayo mugabo bisambura imigambi yacu sibyo uravyumva rero iyo umuntu avuga amahoro abandi bariko batungira mu ntambara babona ko umenga uje kubagirira nabi byashira byabuje kubyonona abo rero bazokwamaho nta muntu uzi yanditse ikirego akavuga ngo Imana niyisigure kandi umenga yari umuntu nyine muri kereke pare ozamviro bwaho uravyumva yavuze ngo niyisigure ngo ingene ngo yamuhaye akabuno gatoya ngo abanika ngo yabigize n'ibigirankana kivuti none umuntu mana abantu baragoye n'ukuri kw'Imana nuko niyisigure kandi ngo afise ikirego gikwiye sinzi ko azoronka abavoka umugabo yiteguye kuburanya Imana sinzi hazoyiburaniriza rero niyisigura ingene yo muremo gutandukanya n'abantu kuko urabose uramubona media ziwanyu zahaye promotion ikibuno niho satani yiciye abantu umunsi abantu baragonga imiduga amavewiti y'imiliyoni amajana ngahe ahindukiye kuraba ikibuno cy'umuntu gusa ukiyumvira n'ikibuno kirimo ibiki bwiza bwo ku kibuno n'ubwiza nyabasi mugabo kubera ari byo satani ya promotinze via ama media yanyu nyene donc ubasanga n'indirimbo ziririmbwa n'izibibona bazihindurira amazina bakavyita ukundi abantu gasanga amazina babitangiye donc umuntu gasanga arafise ntuzeye complexe yuko umenga ngo ico kintu ntagifise kandi icyo afise gikora akazi kamwe nakijya kindi umugabo gasanga abantu bo barafise ukuntu bavuga ati nivyo ariko uravuga rero ati abantu muzohuza Imana umuntu yaguhaye ibintu bikwiye byose bikora cyo kimwe bimeze cyo kimwe mugabo kubera hari ikindi promotion iki cyahawe kintiya kikibagira yuko fonctionnement ari imwe umuntu akitwara Imana yaramurenganije ngo no ntiyakurenganije kuko ni icyawe kirasohora angorane kirako rero ntuzukore gushimisha abantu bose kandi uzoshobora tuzi uvuga ibintu bibaza gukundwa n'abantu bose
ibyo bizotuma ubucikanya murage ntibizoshoboka oya vuga ukuri gusa vuga ukuri wirenganire hanyuma abadakunda ukuri n'abagwanya ukuri abo bazokurwanya bafata ibinyoma byabo rero bavyita ukuri ariko ukuri bakwite ko ari ikinyoma niko banyuranye ibintu abantu bose bakorana n'impwemu zitari nziza ariko ibiseye byo iyo umutima watawe urubanza gucira iyo uzi neza kubuza ukuri kandi uwo muhataki bumwifuriza wa wundi avuga ati jewe nzokungukira mu rupfu rw'abana nzokungukira mu ntambara ibaye nde wowe ukaba uvuga uti intambara nihera cyangwa uti yaheze uwo muntu azoza ajya kuvuga ati wewe ibintu uvuga birambabaza cyane rero nta mahiganwa turimo yuko ugomba kuvuga ngo abatwemera n'abatatwemera Apotre kadusozerere kuri uyu mugabo w'umunyamurenge Sebakiyana umwe mu bagabo b'Abanyamurenge n'uzamutazira ngo ni muniga ntama Sebakiyana umufata gute n'umuntu ameze gute mugabo mvuga ndaba ibyo bamwandikako ndaba ibyo bamwandikako ariko kenshi numva benshi kubera ya macakubiri yaza muri bo harabona ko ari intambamyi canke yoba yitwa ko ari umwansi w'ubwoko rwose umwansi w'ubwoko ni umwansi w'inyungu za bamwe ahubwo izo nyungu barondera ku bwoko bw'iwabo ari mu Banyamurenge batahuye ukuri ari mu Banyamurenge kandi bavugwa yuko bazi kuvuga ukuri batitaye ku ngaruka zabyo urabyumva ni umuntu uri kurumviriza kandi umuntu ashobora kuva muri Amerika ko tubizi tubyumva nimba ariko buri yose nabayo igihe njewe nibereye muri hoteli nari uduhera twaye nditahira sinzi ingene abanyagihugu babayeho ntabyo mugabo uko tubyumva amafirigo yaho yuzuye amata n'inkoko n'ibintu byose ubuzima ni bwiza uwo muntu yose ubwo buzima akemera kuza akavuga ati genda subira ikongo wacu kujya kuguranwa na bene wacu ndabavugire hanyuma mbane nabo mpaka ikibazo cyabo bafise kivuyeho none wumva uwo muntu ataniyehe na Mose yemeye guta ubuzima bwo kukirimba kwa Farawo akaja kuguranwa na bene wabo i Gosheni canke kuja kugumana n'ubwoko bw'iwabo mwene abo rero ni genda namusengera rwose Imana muri ikiganza cize byarimwe bizogenda neza niwe ntwari rero jewe ujya niwe nita intwari kuko nta nyungu zindi ariko ararondera oya inyungu zose ziyo yaba uno munsi niwe iri baravugira bene wabo avuga ati nyabona hariho abantu bakeneye ibi n'ibi nico gituma hari aho bambiriye ari ibintu byose bigenda neza adodora ku miryango yose bakamugura kubera bazi yuko si umuntu yaje gutera nuwaje kwifatanya n'abandi bari mu bibazo ubwoko bwabo cyane cyane yigisha abantu uko Abanyamurenge bakwiye kubana n'abafurero bakabana n'abashi n'abanyindu n'abaki bose donc n'umuntu akeneye yuko kongo abanyekongo bose bitana abavukanye gusumba babandi bita abandi ko ari bo basi babo rero nibaza yuko uko ndabisoma nuko ndabyumva bivuga numvise hari n'indirimbo bamuririmbiye ivuga ko ari intwari rero nibaza yuko umuntu yemera guheba inyungu zose akemera kubabarana n'abababaye abo bantu mu isi turimo ni mparuko ni bake Imana muzigamire inyifato yibona hari ico izohindurira muri bamwe Banyamurenge izogihindura kuko hagiye umuntu yemeye gukongatarira mu ruhande rw'ukuri uko kuri ntuze ukuri nawe ukuri ntikujya mu bwinshi nta pluriel y'ukuri ibaho nuko uvugwa n'abantu imiliyoni uguma ari kumwe ni rudende mugabe ikinyoma kibuzwa na babiri canke batatu byitwa ibinyoma cyo gituma ibintu byose bitagira agaciro bibi bikunda kugwira urabyo mugabo nta na rimwe ukuri n'ikinyoma byahuriye mu rubuga rw'intambara ngo insinzi zotwara ikinyoma ibibaho abafana bakunda kuraba ibintu binyaruka n'ibintu bishushe gutyo hari igihe babona ukuri ikinyoma ariko cyo kirinjiza ibitsindo byinshi kurumva cyane
mugabo kwisifure ya nyuma ukuri kurinjitse kubiri kose kandi intsinzi gatanu ukuri ni byiza yuko abantu rero bataraba kote bariho ngo ikobeje canke bake ahubwo bahagarara mu ruhande rw'ukuri umuntu yahagaze mu ruhande rw'ukuri akahagarara mu mpuhwe n'urukundo rw'abandi akabona yuko umubabaro w'abandi ngo banagwiwe iyo muntu ahagarara n'Imana Imana ihagaranye nawe rero burya Imana yonyine ubwayo ni majorite yego nuko umukozi w'Imana Apotre Isidore mubaza ko mwumvise ko twatangure ku ijambo ry'Imana dure ku ijambo ry'Imana makani baza ko benshi bazomenya ukuri amakani ukuri ukaba kwidegemvye Apotre ndabashimiye cyane abakengurukiye nanje zira ko abarundi benshi n'abanyamurenge canke bamwe bari mu rwacu rw'ikirundi bafashwa cyane n'amajambo mubabwira ndetse no kubatera intege arabafasha yego n'abadafasha burya babumvise yego yes ndabashimiye cyane gose mwese madukurikiranye kuva ku ntango gushaka kumerera Apotre Isidore Mbayahaga benshi bazi nka Rehoboth asante sana